nikiri mwijuru ngira barakibona nta mutaga nta joro nikiri mu kuzimu barakibona mu mugongo naho mu mugongo bambaye mu mugongo ibikoresho no mu mugongo barahetse ibintu byinshi cyane ibiro byinshi mugabo aho ntaco bumva ndabibona ndabona ko ataco bumva kwe morale barayifitiye n'ingo bafise morale yaho nyene ndabiri ubwoko bw'izi nko nabo bafise ingo zifite amarinete zambaye ibiyo zasaze bafise inko zasaze izi ngabo nkeyi muri nyinshi bariko barigisha abonusa je nabo dufize yo abonusa abongira sinzi nidukeye nyene ndutwa umunsi mukuru n'ahandi abandi bari kubikogwa uzohirahira azopime wohirahira azopime babandi birirwa baravuga kuri rezo sosio nakazi kabo bamwe bagira intambara yo kwandika tubakora amashiti abandi kabandike uzotega baje twe twimereye neza abandi kishikaramu bandike izo n'ingabo rero zimwe zabitumwako nababwiye yuko ari abakomando bari hejuru y'abakomando babonye no mu maso ko mutashobora kubamenya rero nemeye ikaziye kuza kumenya mu ijya bayita camouflage kaziya ngirirwa haro wamenye witwa iyo kazi ubu rero naho inzira ryiwe wowe umenwerutse gukizwa umenye ubu naho abamubona bambaye inkofero y'ugwatsi mugahamba mu yivyo baca barondera umwasi inyegeje habi mwibuye aba bamusangayo ni bamwe bahejeje kutwereka ibirori mu kirere murabona ko ari ingabo zihashitse zumutse ababere rouge
iyi ni batayo ya mbere pour moi. Haje ibatayo igira kabiri y'abaparashutiste nyene bambaye inkofero zitukura. Nimwashobora kwicara kote firma mwanya munini isaha umubumvyi wabo n'umwe, umugere n'umwe. Ibatayo igizwe n'amakompanyi atatu. Ijisho ni rugwe, ijisho ni rugwe. Ni batayo igira gatatu nayo. Aha abaparashutiste n'abakorera muri aviation bari hamwe bambara impuzu inkofero z'umutuku. Abakobwa bava mu ndege n'abazigenderamwo bazigendesha bambara co kimwe. Iyi ni batayo ya gatatu. Murabona ko baranezerewe intaye yo kwikukira. Ibatayo igira kane, murabona bambaye ugwatsi rubisi ku mutwe. Aba n'aba parakomando. Abakomando barazi no gukoroka mu ndege nabo nyene, mugahamba mu yivyo bashobora barondera umwasi inyegeje habi mwibuye, aba bamusangayo.
ubu naho haje ibatayo y'icenda nabo nyene n'abakomando aba bariko baraca ngaho n'abambaye inkofero z'urwatsi rubisi n'abakomando niyo makeyi kubera bavuga bati une fois commando toujours entraînement aho bari hose baguma bagira inyigisho n'imyimenyerezo hanyuma bakarangura amabanga bajejwe atagatusi niteka n'akanyamuneza kadasanzwe kuri iki nzego z'Uburundi urwego rw'inyamiramabi rujejwe gucungera abanyagihugu n'ibyabo mu gihugu cyose cy'Uburundi no hanze iyo basubizo bakabagendera muri aka bihugu byinshi bifuza guturamo kandi no mu minsi imbere turibaza yuko bashobora kandi kuzofasha kwizerwa bakagenda gufasha aho bitameze neza kuko ngaha ibintu byifashe neza ibyo ngaha bazi kubikora barabikora neza cyane nuko rero iyo migwi batayo ishika kuri bitandatu zari muri defile ku ruhande rw'inyamiramabi z'Uburundi. Ibirori birabandanya, ibirori by'ingabo biracabandanya. Ubu rero bariko barakora neza cyane imbere yanyu, imbere ya rino shengero ubutuye bakwita Fatima bakuri cyane intwari iri mu ntara ya Bujumbura wako bashakiye cyane bose bambaye amarusha no kumera rero kugira ngo bibaze umunsi w'agatura rero uko abari mu nyigisho abandi yo kaminuza y'inyamiramabi turafite kandi ishure y'itongero rikuru ya Hami iri hariya i Muramvya mu ntara ya Gitega nabo bakaba usanga ababakurikira hanyuma turafite n'andi mashure yigisha abapolisi bakorobayo ategamiye ibibade mpamvire ni ukuvuga yuko ari ibagayo bigizwe n'abahangana n'ibihungo bikomakomeye n'inyabamunara aba rero hagize ab'inyamubivu bakabagoroka baboneka hagati naho babona ni mu bibanza bikomakomeye bisaba gucunguye baboneka hanze aba rero iyo basohotse bahise basohoka mukababona baba baje kugira ikintu bita cyapakazi kandi barabikora bigashimwa ku buryo ubona yuko ahantu bashobora kuba icyuma agatima rero kubwira ibintu ko kugira twasubiye aba rero banyigishwa bikomeye ubuhinga budasanzwe bwo guhangana n'abantu bose babikunze kandi abandi bo akenshi ababikunda abantu benshi cyane bakihereza amabarabara bagatangwa kwiba ibintu bagatangwa kubomora hirya no hino
hanyuma bagasubiza ibintu ku murongo kugira ngo nabo nyine babigize kandi n'uwamwaka. Iyi mpapuro ikurikiye uwambaye umwambaro w'ubururu ni bakabita iyo abandi bakeneye gufashwa y'amazina bakenshi bakora bakorana babagize Najimie urubuzi zine ni makuzi hayo kuzungura ya mbere ya kabiri ya gatatu hari ibihangane bihari yakitera mu bakuru bakozi kugira ngo nabo birangire ikonsaba ibihugu bidasanzwe bashobora bakagenda n'ingoga baze gusubiza ibintu mu buryo abakorera kugira inyigisho zikomeye zo kunyanga cyane kugira ngo bashobore gusubiza ibintu mu buryo aho biba byaza. Izi rero itegeko rishasha ribera urwego rw'inyamirabaguru rwo mu kwezi kwa kane guheze rizokongerwa inzira nyinshi rive muri zimwe zishyire hakurikijwe n'uruhande rw'igihugu cyose gikwiwe n'abashaka gutabara n'ingoma hagize ikitagenda neza. Rero iryo tegeko ririho amaso abiri akomora ko urwo tegeko nyine ryagiyeho ku ntumbero yo kwegereza igipolisi abenegihugu barazo tuzaza dukorera muri bimwe bita igipolisi cyerekeye abenegihugu. Iryo tegeko rero ryaje kugira ngo igipolisi cyerekeye gishyirwe bifuza n'abandi cyane hariho n'ibindi byahinduriwe ariko abakorera bamutegereje ayo nayo izina bahinduriwe iya reforme z'ubuvuzi ukuvuga na abanyeshuri bo mu ishuri ry'ishoboye mu Rwandagabo mu rwego rw'inyamiramabi rikorera hariya i Muramvya mu ntara ya Gitega. Intara ya Gitega ifite amashuri menshi y'inyamiramabi iyi kandi ni imwe mu Burundi iri mu ntara ya Gitega. Twavuga ko hano mu ntara ya Gitega hariyo n'ibindi yigisha ari imanatanu y'inyamiramabi itoze abakozi b'amahoro. Ubwahindutse rero urwo tegeko rishasha twavuga yuko kubera aho hariho uburenganzira bw'ibigori leta y'ubukunzi zitanu umuntu w'igiti iwabo asigaye hari intara z'ibigori kandi abapolisi bakomeje abapolisi batanu bo mu ntara nshyashya ari itanu hanyuma hagahabwa ubuzi yabo abakomine komino batwara urwego rw'inyamiramabi mu makomine uko ari 72 abakozi 72 hanyuma hagahabwa hasi mu madoni abakozi b'abapolisi niba nk'uko ayo makoze angana ubwo rero dutanze abatakunganirwa yakabaye mu makigo aho bibereye mu bakozi bavuga kumenya igicuri n'umunani gihugu cyose. Batayo ikurikira batayo ikurikira batayo ikurikira ikurikira ngaha batayo ikurikira y'abakozi b'inyamiramabi y'abakozi aba rero bakwiriye
kuya kwenye miguu yote, kuweza kuia jamani, tunaafisa mbele, kala ni uwele kwa jeneo, dogo. We take